yego muri equipe ya Interstar rero nyuma yuko bivuze ko twanabigarutse ko mu biganiro byacu biheze byavuze cyane ko umugabo bita Paris Sahabo nyuma yo kumara imyaka itari mike mwino hafi imyaka 3 mwino projet ya 2020 yari muri Elaga Top Junior acaravaje ajaho 2020 muri Vitaro 2023 muri Vitaro 2020 ahubwo ngira ni hafi imyaka ine imyaka ino yani imyaka 3 ko 2020 yari muri equipe ya Elaga Top Junior yego niwo mwaka Elaga Top Junior bagarutse muri Big 4 2022 Flambori Central batwara igikombe 2023 ubu mwaka mwiza kuri Paris kuko yabaye mu konkira direct w'umugabo yatwaye Primus League Burundi Buamuru Football Club mu gice cya mbere cy'igano ko ndibuka 2023 Buamuru bayejeje iganwa banganya amanota nande na Vitaro Football Club mugabo bivanye n'uburyo projet ariko arayitangura biza kuba birangira akava muri course umwaka wakurikiye 2024 ni l'année passée yaraje atwara igikombe numva ngo bona ko ibiharuro vraiment bimuvugira kandi cyane mu mwaka wa 2025 Vitaro uburyo yahejeje umwaka uburyo yahejeje saison byaranse ariko tubona Vitaro kumwe na Paris iheza saison neza nako uburyo batanguye saison mwaka mwino saison yegenwe batwaye igikombe nyuma yo kuva muri CAF Champions League batsinzwe nabi cyane na equipe Young Africans equipe irazitangwa gutakaza abakinyi equipe irazitangura kugira chargement muri inova ngo mauvais chargement muri organisation mugabo buhoro equipe igenda yitoro buhoro bagenda bagaruka equipe yejeje muri Big 4 bimwe mu by'abantu tutabona ko bikunda bisobanura ko hari akazi gakomeye ka staff technique irimo uno mugabo bitwa Sao Paris rero twarabigarutse ko turavuga tuti inyuma yuko abone ngo humvikanye ko hariho projet nshasha muri equipe Interstars bagomba gukoresha bamwe mu bakinyi nako bamwe mu bagabo bavuga ari kije nta mupira amaguru mu gisagara ca Bujumbura no mwita umugabo nyawe muri projet nyayo iba yari projet nzima ifatika kandi remereye no mugabo wo kwitabaza hahandi ukeneye gukora equipe biraza kunsaba gusubira inyuma gato mu minsi tuje kuraba Paris wa Elaga Top Junior sivyo ni equipe mwizina yari nto ariko mu bikogwa ikaba nini sivyo Edi iba nini bitewe n'ivyo yerekanye n'ivyo yatanze mu gihe hari ayandi ma club two kwita ko yarakomeye yarakwiye gutanga nk'ivyo Elaga yari kiratanga equipe nka Elaga kwibona muri top 4 vyanse bikunze hari warahagaze inyuma y'iyo projet ariko arayisunika kuja imbere canka akaba ari imbere yitwa umuyobozi w'iyo projet tukaba turi ngaho twicara tukivura ngo nabakinyi beza bibitangaza Elaga ifise canke n'ubushobozi bw'umumenyereza afatikanije nabo bari kumwe kugira ngo tubone Elaga Top Junior nziza vyagiye kugaragara ryari igihe Paris atarahari aciye tubona ngo umugabo yarari muri iyi projet yayiyoboye gushika kuri izi success n'uyu mugabo araje abumukonkira mu buryo budasanzwe kuri equipe iriko irarondera igikombe ca championnat next season araje atwaye igikombe muri equipe nka Vitaro Football Club ija muri CAF Champions League ntiyitwaye neza ariko navyo tutobigereka kuri we bitewe nuko tumaze kubona urugero umupira wacu wubatse ko par rapport y'abandi tubigereka cyane kuri we Paris uyu mwaka w'inkino uheze yerekanye ko n'ubundi still akiri umumenyereza mwiza bitewe nuko equipe ya Vitaro twayibonye ya performance Vitaro yatanguye seze itameze neza cyane ariko aragerageza kubaka no guhuza umukino ku bakinyi yarafise agezemo hagati muri saison agira ibikondoka yaratakaje abakinyi uyu musatizi we bamwitande Kesi Jordan Zokora Shaban Naboja na Kesi yaragize ibikondoka yabanje gutangurana ibindi bibazo byo hanze y'ikibuga
biba vyinshi cyane kongeramo Shabandi Djezokora yagize ikibazo c'imvune aza kugaruka sanga abandi baramusize bamwe mu bakinyi beza yarafise bo kubakira ko project yo kurondera igikombe ca championnat muri equipe ya Vitalo abaza kugaruka basanga Aigle Noir Bumamuru zaragiye azasanga za Musongati na za Flambeau du Centre ziriko zirirukanka cyane zigenda ariko kakandi cyo uvuga ngo nagaruye swadi yanje ndayizi reka nsubire nkore kumwe nakora muri ya my club yandi cyane uko nakoze muri Vitalo nkihashika maybe ari ico biri buze gutanga kuri equipe ya Vitalo aragwana agarura Vitalo muri match za nyuma iba Vitalo nziza nemera nakekeranya ko muri match zine canke zitanu za nyuma nta muntu numwe yari karifuza gukina na equipe ya Vitalo yari Vitalo igoranye cyane Vitalo nziza mu kibuga Vitalo kina nka defending champion nyene Vitalo sinzi nimba aribo batateye intambwe ya mbere yo kwifuza kugumana n'uyu mugabo ariko vyaragaragara ko buri equipe yose vyakakanya mu Burundi yokenera service za Paris ubwo se tukira avuga ngo sinzi ko ari equipe ya Vitalo itateye intambwe ya mbere cyangwa se intambwe ishingikiye yo kurondera Paris ubwo ibihe vyakurikiye nyuma yo gutwara Primus League Burundi uburyo bagiye muri CAF Champions League bivugwa ko hari undi mumenyereza mu Burundi yahawe akazi muri equipe ya Vitalo kugira ngo ayifashe bivanye na lisase yiwe mu nkino za CAF aba n'abandi bakavuga ati gusubira inyuma kwa Vitalo harimo n'ukuri munsi Paris uburyo yakorana ari kumwe na Vitalo umwaka batwara ibikombe sibwo buryo ari gukora uno munsi bivanye n'uburyo hari abandi bantu muri staff technique niki erega guhinduka bibaho uri kwiyumvira ko uburyo uno mwaka w'imikino wa 2024 2025 mugendeye ko bishobora kuba byaratumye yumva kandi anihutira kuva muri projet za Vitalo kijya muri projet za Interstar mu kibazo bihe byose mugihe tuzi ko ari umwana wa Vitalo no Paris gukora move iva muri Vitalo aja muri equipe ya Interstar sindabifata nk'umwanzuro ubwiwe ashobora kuba yarifatiye mu buryo bworoshe kuvuga ngo mvuye muri Vitalo ngiye muri equipe ya Interstar kubera uko nyene gusa ari transfer nkoze cyangwa ari move nkeneye gukora ahubwo ni projet sivyo uyu munsi nimba arice bakamubwira ngo tuzosubira kubaho nko twari tubayeho mu mwaka uheze sivyo uri Paris menya ko uzotunga Zokola menya ko uzotunga Jordan nibagira ibibazo uzoba nkuko wabayeho n'ubundi utabafise ubuzima babayemo twarabubonye buri mumenyereza yifuza gutunga effective ihagije kandi y'abakinyi bashobora gutanga service zose yifuza ariko Interstar bakaza bakamubwira ngo kuri table dufise ibi dufise projet yubatse ukuntu butari bwashikire projet yabo rubatse uko dufise aba tuzoguha ibi nibi muri kontra hanyuma kuri tapi vert tuzoguha ibi nibi hanyuma natwe tukubaza ibi acashira ku munzani rero akara ko ndi Paris nabaye mwiza muri Vitalo nabaye mwiza mu my club nagenda camo uyu munsi sino bamwiza muri Interstar reka ndabe bampaye iki kiza gutuma ico nifuza nanje nza kugishikako acashira ku munzani akara uyu munsi projet ya equipe yitwa AS Interstar uramutse uyifashe nawe ukayisoma Edi bakakubwira ngo ngwino hano muri projet Interstar tuguhibi tugusaba ibi utegerezwa kuzoduha ibi ariko natwe bitegerezwa kubiguha bitewe n'iminwe projet igiye kuyobogwamo vyogorana cyane ko hari umwiza mu beza bari hano imbere mu gihugu vyogorana kugira ngo ntiyumve ico Interstar irikira musaba sivyo nimba umumenyereza nka Paris ava muri Vitalo akaja muri Interstar hari abantu benshi babifashe nko gusubira inyuma kuri we ariko tubanze twibuke ubuzima tubayemwe uyu munsi budusaba gutera intambwe zibiri canke zitatu dusubira inyuma kugira ngo tuze gusimba zitanu canke zitandatu imbere
ukwitangura, usubira inyuma uronke umwanya wo kwitangura, usimbe kure hashoboka. Paris gukora move iva muri Vitara aja muri Interstar, ndabibona nko gusubira inyuma gufise ikintu gihambaye kuriko kurategura. Gusubira inyuma gufise ikintu gihambaye kuva muri equipe ya Vitara uja muri equipe ya Interstar. Twabonye no mwaka yamenyerezwa na Arero Vyinshi ko mutombo Interstar, twabonye no mwaka yatanze challenge imbere y'imigwi ikomeye. Nimba Interstar yaratsinzwe, mvango yaratsinzwe na Interstar na Aigle Noir, ni uko Aigle Noir yatsinze indi migwi yose ikomeye. Mugabo uno mwaka twabonye Interstar umwaka w'imikino urangiye atari ya Interstar yo gutsindwa na equipe yose iri muri classe moyenne muri Primus League Burundi yiboneye, nkuko twari tumaze iminsi tubona mu myaka 2-3 heze muri Interstar. Twabonye Interstar iri capable yo guhagarara imbere ya Boamuru muhira ifise iri kuri ho gikombe kayitsinda. Interstar capable mu nkino zibiri yo guhagarara imbere ya Vitaro, basi uri kwitwa ngo ni level ndende ikayitsinda. Interstar twabonye iri capable yo guhagarara imbere ya Rukinzo bagakina. Interstar twabonye iri capable yo guhagarara imbere ya Frambori Centre baki. Interstar twabonye iri capable yo guhagarara imbere y'umugwi wose ukomeye, ukabona ati bivanye niyo Interstar ivuye, bivanye n'uburyo ino migwi bari gukina yo yari bayo mwino myaka 3-4-5 resulta zibonetse muri rukino ruko rubahuzana agati Interstar mvango n'uyu mugwi. Ino equipe hari icyo no kwita changement ndende gute rero Paris yoba uvuga ko yoba yasuye inyuma kuba muri Vitara akaja muri Interstar mu gihe tuzi ko mu migwi 16 iri gukina Primus League Burundi. Iyi ariyo migwi kuze iri gukina Primus League Burundi, ari nayo migwi ifise amazina yumvikana anakomeye hano muri Primus League Burundi. N'amazina yumvikana akomeye ariko adapimwa ku munzano. Inyuma Vitara ntabwo haza Aigle Noir, inyuma Vitara ni haza Boamuru, inyuma Vitara ni haza Frambori Centre, inyuma Vitara uko biri kose haza Interstar. Akoze none ni nyuma ya Vitara Interstar yari yarasubiye muri inyuma muri projet zabo. Mugabo mwibutse ko ino Vitara yatwaye Primus League Burundi yaherukiye igaro rya Primus League mu myaka 9 heze. Ivyo si imbere ko bagitwara nawe bivuze neza bisora bandinde ndiko ndaje usora ko meme ni Vitara. Nivyo yo nitwayibonye mwino myaka 10 bakoroka icicaro nkuko Interstar bagikorotse. Mugabo twarabonye Interstar yakotse icicaro rimwe ikisubira giriki iraduka. Uno musi ne equipe ihinduye projet gute Paris yasubiye inyuma. Navuze nti nugusubira inyuma gutegura ikintu kiremereye kiri imbere. Mu gusasira ico navuze ngo iyo wifuza gusimba harehare bigusaba gusubira inyuma kugira ngo witangure. Nagiye muri Interstar nk'umugabo asubiye inyuma muri kariyeri yo kumenyereza, ahubwo agiye muri Interstar nk'umugabo agiye gufasha iyi projet ya Interstar kuba projet ikomeye y'igihangange mu mupira wa hano iwacu. Uyu munsi ni bimenye imbana Bonfils Caleb Ndayishimiye Yusuf, sivyo n'abanyamupira bazi neza ico baje mu uyu munsi. Uyu Paris tuvuga ngaho uyu munsi afise message yogenera buri mukinyi wese uyu munsi ari muri Primus League Burundi, akamubwira ngo Jendi Paris uranzi ndakuzi, ndi muri Interstar urabizi ati ndabizi, urazi impamvu ari yo ndete ntayonze, dufise projet imeze uko ABCDE tuyigukeneyemo nawuzi. Umukinya akavyumva gusumba uko yobibwirwa na Ngabo Diomete, uko yobibwirwa na Rusha Mohamed, uko yobibwirwa na Gustave, uko yobibwirwa na Gustave, uko yobibwirwa na Omar. Voilà. Ico rero nico kintu ca mbere. Hey. Paris uyu munsi aramutse ahamagaye umukinyi yitwa Eddie Christian akamubwira ngo ndi Paris uranzi ati ndakuzi, entraîneur wa Vitaro. Ati uyu munsi sinkina entraîneur wa Vitaro, ndi entraîneur wa Interstar. Ati vyo urabizi ati ntavyo narinzi. Ati vyumvira ko ari jewe Paris impagaze muri Interstar. Ati dufise projet imeze uku nuku tuyikeneyemo umukinyi nkawe. Uwo mukinyo message araza kuyumva gusumba uko yari kuyibwirwa na Emmanuel, gusumba uko yari kuyibwirwa nundi mumenyereza uwo ari we wese atari Paris, atari Jimmy Ndayize.
gusumba uko yari kuyibwirwa n'umumenyereza nka Kambaranga na Karorero. Sindiko ndavuga ko ari bato, ariko nabo bwabo barazi neza ko aho bicaye haba harimo ubasumbye, sivyo? Twese turi mu itangazamakuru, ariko uyu munsi ndicara nkavuga ngo uyu arafise ikansumvyo, yarafise ikansumvyo, warafise ikansumvyo. Tuba tuzinanye hagati yacu. Niyo mpamvu mvuze ngo Paris Sahabo iturufu nziza y'intambwe ya mbere ikomeye yo gukomeza projet equipe yitwa Interstar. Iyo baza kuvuga ngo tugiye guhamagara umumenyereza, for example Robert Bimenyimana, sibyo? Ngwino dufashe muri projet yo kubaka equipe Interstar. Vyari vyoroshe ko Robert Bimenyimana aza gutelefona umukinyi nka Dieme ngo va muri Vitaro zo muri Interstar. Mwiza uri kushaka kumbwira ko mwino projet Interstar mwiza canke si inkingi ikomeye igiye kuba Paris gusumbura wese. Ono munsi ile equipe twavyumvise ko yahuri menyerezwa na Olivier Ninge ko mutombora, Olivier Ninge ko batazira mutombora. Uyu navuye muri Interstar ngo Interstar iramwirukanye. Adugijwe kuba umuyobozi w'ubuhinga muri equipe Interstar. Bisobanura ko nimbona Paris twamonye muri projet yande ya Interstar nuko hariho uwamuhamagaye akamukonvenka bitwa mutombora. Ivyo sinavyanse, ariko nawe yamuhamagaye kubera ino projet Interstar kumengo ugomba kuvuga ngo gusinyisha Paris nta mukinyi no ugira ngo no munsi Jimmy na Paris bahuriye ku mukinyi bose afite projet nziza. Wibaza ngo ninde yo mujana? Mu bantu nakuye mu Jimmy na namukuye mu sinzi ko nkurikiranye neza. Navuze ngo Paris ni yahurira ku mukinyi n'umumenyereza atari Jimmy. Ni yahurira ku mukinyi n'umumenyereza nka Emmanuel, bisoba bigoye kugira ngo Emmanuel abone uwo mukinyi. Ni yahurira ku mukinyi na Robert, bisoba bigoye kugira ngo Robert aze kubona uwo mukinyi. Ndatanga karora ngo uri Robert, uri Emmanuel, uri Kambaranga, hamagara Dieme muri Vitaro mubwire ngo ngwino muri Interstar. Mu gihe Paris ahagaze muri equipe yitwa Ngozi City na Karorero, amubwire ngo ngwino muri equipe yitwa Ngozi City. Ninda za guha umwanya wo kumviriza imbere y'ubundi. Ça dépend na projet. Bien sûr. None ugira ngo yo bari Paris muri Macron arabanza kuvuga ngo muri Macron musi nka projet twabanye ndamuzi kuki. Ikintu cambe dushaka kuvuga. Ndanizera ko iza kuba iba equipe ya mbere ifashwe mu minwe n'abakinyi b'abarundi. Interstar abandi boba bari mu migwi itandukanye ko bari kuyifata bisanzwe. Mugabo no munsi Interstar umva ko hariho uburyo iburiye rya mbere rizoshikwa ko n'abasore babiri Yusufu Nyangerande na Karebe. Hariho rero icyo no kwita stati kwa Interstar itegereza guhinduka, tukumva ko ari equipe ije guhigana mu gikombe ca Primus League Burundi cyane, kandi ari equipe mu gihe yo nagitwara isotse yo ifise izo nguvu no bwo buryo bwo kugira iki bwo kugwana n'imigwi igize iki bahuriye hanze naho hano mu Burundi bigoye. Rero ntituri bugaruka ko twavuze kenshi kuco sinyisha Paris Sahabo tuzi yabaye mwiza muri projet nziza yiva ngo duheruka ya Vitaro. Encore une fois Paris Sahabo umunyeshuri wa Mutombora ahubwo koka Paris Sahabo umunyeshuri wandi wa Mutombora. Mutombora ngiye muri Boamura abisikanya nandi na Paris inyuma yo kubakoranye muri Vitaro. Mu nyuma Paris igira muri Lega Top Junior aziga Mutombora muri Vitaro. Mutombora amaze kuja muri Boamuru ababosi ba Vitaro bateka tugarukane Paris Sahabo. Aho ndi wa mbere hari ubukomezi nimba uzofise directeur technique nka Mutombora afise yo capacité yo nashima sumbya na Paris yo gukonveka umukinyi wese mu Burundi. Mugiye ubwo buryo buhari, mugiye projet ihari,
mu gihe iyo projet itavugwa mu mpwemu cyangwa se ngo isengwe mu ijoro, ari ibintu biri ku mugaragaro birimo agafaranga, kuko biri kose nimba ikintu kirimo nyanya kirimo agafaranga. Oya karimo umupira awuzi, azi n'icyo umupira uba ukeneye kugira ngo ugire iki, ugere kure. Ikintu cya mbere ngaho igikunda kugora amaproje y'imigwi nicyo bitwa ngo ni uburyo amafaranga. Bonfils Caleb, Nyange, encore une fois bobo rega bari nakabure gukonvenka nimba ari hanze cyangwa se abantu dushigikira dusponsorize. Reka cya mbere nuko ku niyo projet abo bantu bayirimo, ndanibaza ko atari gusubira inyuma kuri Paris, mugabo atari no gutera imbere kuri Paris, ahubwo ari indi challenge kuri Paris kandi ishobora kumukomeza muri karere yiwe. Ngo je uvuye muri Vitaro kaja muri Interstar, muri projet ya Interstar nziza yahinduye ishusho, ntabwo no vyitwa ngo ni mashanariye. Jena vyise gusubira inyuma kuganisha ku ntambwe nziza. Paris araza kuba umugabo mwiza muri projet nyayo. Nimba vy'ukuri koko AS Interstar ari equipe igiye kuba equipe ikomeye, bahisemo umumenyereza mwiza zico bisaba kugira ngo witwe ukomeye utware ivyo bikombe, ugira ijambo rihambaye ku mupira wacu. Yabaye muri equipe ya Bumamuru, yabaye muri equipe ya Vitaro, atwara ivyo bikombe. Ni ikimenyetso ciza cerekana ko apari yo kuvuga ngo bashaka gukora equipe ikomeye, si equipe ikomeye yo kuza guhiga ibikombe, ahubwo ni equipe ikomeye yo kuza gutwara ibikombe. Kubanza kumenya ngo ndi kumwe n'abande bari buze kumfasha gutwara ivyo bikombe, nababitwaye bazi ico bisaba kugira ngo utware ivyo bikombe. Uwo ni Paris. Ahamagawe n'uwamufashe akamugira uwo ari we uyu munsi, nawe azi neza ico Paris ashobora gutanga kuri club runaka. Alain Olivier Niyungeko. Abo bahamagawe na Ndayishimiye Yusufu, bahamagawe na Bonfils Caleb. Abakinyi beza. Nawo tumba mugabe ino projet irimo abantu batandukanye. La fois passée bayizi yaravuze ati uko biri kose kimya nta kintu Bonfils Caleb yokora na Nyange Mutama Saida atari haje. Mutama Saida ntibazonkiza bata abayibereye ahantu hacecetse abizi ko ico kintu kiriko kirakogwa. Apari yuyu rero Paris dushobora kubona n'ibindi vyinshi bishobora gukurikira inyuma yiwe, especially nka bamwe mu bakinyi bakomakomeye bari muri equipe ya Vitalo bashobora kwifuza kumukurikira. Bamwe mu bakinyi bari mu maclub akomeye hirya no hino mu Burundi bashobora kumva vyoroshe kwiyunga na equipe ya Interstar. Kwikubitiro ngaha bahizi yaradufashije ahamagaro witwa Chris Nedibishaza ntora muri equipe ya Musongati. Muri makinyi inyuma yo officialize umumenyereza igikurikirana nizere kwikurikira abakinyi, binavuga ko hari abakinyi batandatu bashaka kuva muri equipe ya Vitaro bakurikiye umumenyereza wao Paris. Kandi bien sûr c'est très compréhensible, abaye mwiza muri equipe muri projet Vitaro. Rero anuka ibintu bimeze Interstar bamaze kuba novuga ngo bashira ku mugaragaro ko bagiye kuba bakorana ikiringo c'umwaka umwe gusa no mumenyereza yahora muri equipe ya Vitaro Football Club. Benshi bakibaza bati mbega kazoza ka Vitaro nyuma gutakaza Paris n'abakinyi hafi barenga indwi, kuko hamande y'abatandatu tumenye ko bitwa Prince Musore yaragiye muri equipe ya Rayon Sport. Ubu abandi batandatu bavugwa ko bashobora gukurikira uyu mugabo. Kazoza ka Vitaro karabaha kahe? Ubwo ntitugiye kora Vitaro nayo isubira inyuma? Gusubira inyuma vyo biri mu vyo ntegekanya kubona kuri equipe ya Vitaro Football Club, ariko bakaza kumenya uko babi bamwe nka equipe nkuru. Tubanze twibuke ko ku munsi waje twamye tugaruka kijanye n'amatora agiye kuba y'umurongozi mushasha wa equipe ya Vitaro. N'amatora ashobora kuzana impinduka muri equipe ya Vitaro, kandi uzotogwa azoba bizi neza ko bafise ikintu gihambaye batakaje muri club. Aza gusabwa kubaka
Vitalo nshasha ishingiye ku vyiyumviro vy'umumenyereza mushasha, mu president mushasha, abakinyi bashasha kuko abahari basa n'abari